nongeye ndabaha ikaze mu kiganiro buca mu kanwa ikiganiro kiduha akaryo ko kumenya ingaburo ibereye mu gihe kibereye kugira tugire amagara meza. Umunsi tuganira ku kamaro k'icamwa pasteke. Mbega pasteke ni icamwa kimeze gute, gifungurwa gute, kidufitiye akamaro akahe? Ni mu kiganiro buca mu kanwa aho umutumire aduha umuco kuri ibi bibazo. Ndongeye kubaha ikaze. Turi kumwe n'umutumire ndabaramukije. Ego nanjye ndabaramukije. Ngoshobora kwidondora bariko baratwumviriza. Ego murakoze cyane. Kwizina nitwa Uwineza Jean Paul. Nkaba ndi umuhinga n'umushakashatsi mu by'ingaburo ibereye. Mbere nkaba ndi n'umuyobozi mukuru w'ikigo Sonited, Société nutritionnelle et de la thérapie diététique. Cyo naco akaba ari ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi kijejwe kuvura gukinga gikoresheje ibimera hamwe n'ibindi byose vya kama. Kikaba gisanzwe gikorera muri centre ville i Bujumbura aho bita Avenue de la France kuri Nayoti inimero 20 aha muri centre ville. Murakoze. Ego murakoze namwe. Mbega mwotubwira icamwa pasteke ku batakizi n'icamwa kimeze gute? Murakoze cyane. Icamwa pasteke ni icamwa gifungurwa n'abantu batari bake. Mu minsi yahera abantu ntibari bakizi, benshi barakitiranya n'umwungu. Ego ahandi kubabizi hari ico bita melon, ikindi camwa kigomba gusa naco bita melon. Mbere naco bakita ngo ni watermelon mu Cyongereza, no kuvuga ngo ni nka melon igizwe n'amazi. Ego pasteke rero ni camwa kimeze nk'umwungu ku bantu batakizi. Mugabo coco kikaba gitandukanye n'umwungu kubera coco gishobora gukoreshwa nk'icamwa kandi ari kibisi kidatetswe. Ego hama kandi ku batakizi ni camwa upasuye cyangwa se ukase akenshi uzosanga kenshi gitukura iyo gihiye neza, ngo kitarasha kenshi kiba kera. Ego gifise rero ishusho nk'umwungu ku batakizi, ariko ukikase indani kiba gitukura, kikaba kandi kigizwe n'amazi. Cyama kigizwe n'amazi, kikaba kigizwe n'imbuto. Ego hama kandi kikaba gikunda kuba kinini ku buryo cyo gupima ibiro na 10 mbere n'ibirenga bivana naho wagiteye cyangwa se naho carimwe. Ego kikaba kandi gifise ni kuvuga ngo gifise amaforme atandukanye. Hariho kimeze nk'umungu, kimeze nk'umuzingi. Hariho gifise forme iri longue nyene, forme ukasanga kimeze nka kirekire. Ego ziba zitandukanye rero, ziri n'ubwoko butandukanye. Ego murakoze. Mbega none gifungurwa gute? Ego pasteke ubwa mbere ifungwa nk'icamwa, dikunda gukoreshwa nk'icamwa. Ego ni kuvuga ngo urashaka kukironga neza utaragikata, ukacoza neza, hama ukagikata, hama ukacihereza kurya wo fungura ikindi camwa. Ego nk'icamwa. Hama ubundi buryo urashaka kugikoresha mu buryo bw'umutobe, kuyicanga n'ibindi vyamwa ugakora umutobe, hama umutobe ukawihereza. Ego hama wanashaka mbere ubundi buryo urashaka gukoresha muri salade fruit, baragikoresha kugira ngo gitume mbere ni salade yawe y'ivyamwa igira no kuvuga ngo igira indabo nziza. No kuvuga ngo uri kurayitegereza ukabona ko iyo salade yawe ni kuvuga ngo iyo vyamwa byawe byariwe ari bibisi, ubone ko bimeze neza, biteguye neza kandi birabika neza. Ego hama hariho n'abayikoresha mu bundi buryo mugabo bwo ntibumenyerewe. Iyo idahiye hariho nabasha kwiteka kujya kwintuze kujya ku mwungu basha kwiteka, ariko uburyo bumenyerewe mu gukoresha pasteke ni kuyikoresha nk'icamwa. Nibyo bimenyerewe mu Burundi kandi nibyo nibaza ko byorohera benshi. Ego muri make naho kandi navuze ko umuntu ashaka kwicanga n'ibindi vyamwa, si ntabwo ari tegeko, si tegeko umuntu ngo yicanga n'ibindi vyamwa mu gukora umutobe. Oya, urashobora no kanya yonyene ukoresheje imashini cyangwa ukoresheje ubundi buryo busanzwe bwo gukanya
ukoresheje agatambara hama ukayikuramo umutobe aho hose urasha kuyihereza. Ego pasteke ku bamaze kuyibona irafise igice cy'inyuma twokwita nk'igishishwa, hariho n'ico gice cy'indani tumenya ikiribwa nk'icyamwa nyene arico mwavuze gitukura, hakabaho n'utubuto. Rero hariho bamwe bavuga yuko ivyo bice byose bishobora gufungurwa, mwe mu bivuga kwiki? Ego cyane turafise ico tubivuga ko nk'akarorero nkuko mubivuze pasteke iri nk'imice nk'itatu mikuru no kuvuga ngo hariho ico bita pulpe ya pasteke kije kintu kera uvuye ku gishishwa hejuru kuri corse kuri écorce hama ugacushikira umugabane wera wa pasteke. Ego rero benshi rero kenshi bakunda kwirukira kajya kabara gatukura kagize pasteke no kuryoha karyoshe, ariko barirengagiza ujya mugabane wa kabiri uvuye hejuru. No kuvuga ngo ujya mugabane usanga wera udatukura. Ujya mugabane rero benshi ntibabizi, ariko niwo utunze ibintu byinshi bikenewe bisanzwe biri muri pasteke. Ego nk'akarorero uwo mugabane uratunze ikintu bita citrulline ku rugero rudasanzwe. Iyo nayo kaba ikora ibikorwa bidasanzwe mu mubiri w'umuntu, na cyane cyane novuga mbere ku bantu b'abashinga ntahe, ku bantu b'abagabo. Irafasha gutuma imitsi ifasha kugira ngo amaraso ashe kurundagirana mu gihimba cy'irondoka cy'umugabo yiyugurura, bigatuma erection cyangwa se umugabo kuhagarara neza cyangwa se kuba ameze neza mu gihe ariko ararangura amabanga yabubatse bishoboka neza cyane. Ego citrulline irabifashamo cyane, nayo ikabipakangiranye muri uwo mugabane nababwiye wa kabiri ugizwe n'ujya mugabane wera wa pasteke utarashikira umugabane utukura ego wa pasteke. Hama rero hariho n'umugabane uvuga ugira nka gatatu no vuga utukura na cyane cyane nawo ufise n'ibindi utunze, kuko nawe uratunze icyo bita beta carotene. Ni ibintu iyo umuntu avyihereje umubiri ubihinguramwo vitamine A, nsanganyangaburo yo mu mugwi wa A. Iyo nsanganyangaburo rero murazi kwikora ibintu bidasanzwe, ibintu bitari bike. Irakora nka antioxidant, ibintu bikora nk'umukubuzo mu gukura imyanda, mu kurinda indwara zitandukanye, mu kurinda amakanseri n'ibindi, cyangwa se ubwandu bw'indwara zitandukanye. Hama kandi harimwo n'ibindi bintu muri yo ntuze muri uwo mugabane utukura wa pasteke, icyo bita lycopene. Ni ukuvuga ngo ni substance iri mu byamwa bitandukanye, na cyane cyane bijya byamwa mubona bifise ibara ritukura nk'itomate, papayi ihiye neza, iyo pasteke nka pasteke rouge cyangwa ibindi byamwa bitandukanye, ni raisin, ibintu by'imizabibu, fraise, inkere, byose ibyo bintu bita lycopene biragwiriyemo cyane, no mu makaroti birimo. Rero muri pasteke umugabane rero utukura nawo uratunze ibyo bintu bita lycopene ku rugero rwiza, nk'uko abashakashatsi bavyerekana. Barerekana yuko iyo lycopene iri mu bintu bya mbere byiza bifasha mu kurinda amakanseri, nk'amakanseri ya prostate ku bagabo, amakanseri yo mu mabere, kanseri du sein ku bakenyezi, cyangwa se mbere ibibyimba bitandukanye bishobora kuremarema indwara ya kanseri, cyangwa se uduce ndemangingo, amaserire cancerese. Ego birafasha rero kunetraliza cyangwa se kugabanya igwirirana ry'ibyo bintu byoremarema indwara ya kanseri. Ego n'ibindi byinshi rero. Mwatubwiye yuko icyo cyama gishobora gufasha ku bagabo mu bashaka kurangura amabanga y'abubatse, kumererwa neza, guhagarara neza. Mbega ku bagore hoho hari icyo kibafasha? Ko hari benshi dukunze kumva bavuga icyo camwa, hari benshi bavuga ibitandukanye, ngo kirongereza amazi ku bagore, n'iki mwebwe mu bivuga ko iki? Murakoze cyane. Bo bisanzwe pasteke benshi bakita ngo icamwa cy'abagore mbere wanashaka, naho natanguriye ku bagabo sine bwahize kubivuga neza.
ku bagore hoho ni icamwa ciza kuko n'imiti duhingura bita libirifia ifasha kugira ngo abagore bagire amazi neza, ni ukuvuga yuko iyo pasteke ibirimo. Iyo pasteke rero na cane cane uyijyanye iyo ijya partie branche, ni ukuvuga ngo ujya mugabane wera wa pasteke atari ujya mugabane utukura, kenshi ni ugwije cyane ibyo bintu twabare bita styrine, nazo zirafasha kugira ngo udutsi dufasha kugira ngo grande bartole ishobore gukora neza igikorwa, hari icyo bita neurotransmitter n'ibindi kugira ngo bikore ibikorwa byabyo bijejwe. Biratuma rero amazi ku mukenyezi ashoboka. Amazi rero si kuvuga ngo nuko pasteke itunze amazi, ego nivyo iratunze amazi, ariko nuko bifasha no kubushake, biratuma umukenyezi agira ubushake. Kugira ubushake rero nuko ibyo twabare bita neurotransmitter ziba ziko zirakora neza, nazo no ushaka kuzibabwira. Hariho icyo bita acetylcholine, dopamine hamwe na norepinephrine, bifasha kugira ngo bitange amakuru kuri ako gahimba bita grande bartole, kugira ngo iyo grande bartole ishe guhingura no gutanga amazi. Mene majambo iyo kenshi umuntu agize ico cyumviro, izo neurotransmitter no kuvuga ngo n'utuntu dutanga amakuru, cyo tubwira grande bartole ati tegura rero amazi akwiye kuko hari umushitsi twaronse cyane tugire turonke. Ari umushinga ntahe rero hama ico gihe rero igihe umushinga ntahe ariko ararangura amabanga yabubatse n'umukenyezi wiwe, amazi acaronka agwiriye cyane. No mu miti duhingura navuze yuko kenshi pasteke turayikoresha, ariko kenshi dukoresha pasteke yose urya rushishwa rurimwo n'iya partie yera ibirimwo, no kuvuga ngo na kiya kintu gitukura kiba kirimwo no mu n'imbuto, kuko n'imbuto nazo nyene sinibwa zivuge ziragwije. Ibyo bintu navuze bita styrine ku rugero rwiza cyane, nabyo bifasha nko ku bagabo guhingura imbuto ku bagabo, cyangwa se gutuma abagabo ni kuvuga ngo amatenga yabo ahingura ibintu bifasha kugira ngo amaraso ashobore kundagirana mu gihimba kirondoka cy'umugabo, hama umugabo ashobore kurangura amabanga yabubatse neza cyane. Mbega none imbuto nazo zoba zifungurwa gute? Imbuto ni uburyo butandukanye, urashe kuzanikira hama ugatesekura ukaronka agafu kamemera mu buyi canke mu mfungwa zawe uri kurihereza, canke naho ukazihekenya ukazijyana n'icamwa, kuko nabwo zigamye ntizirura. Mu mbuto nasanze z'ivyamwa ni kuvuga mu byamwa bitandukanye, imbuto za pasteke nizo za mbere ziryoshe kandi zoroshe gukoresha no gufungura, kuko ahandi usanga izindi mbuto zirura zigamye zikata, nk'imbuto z'ipapayi murabona ingene menga ziragoye, ariko imbuto za pasteke ziranaryoshe uri kurazihereza. Rero ku bantu bakunda kwihereza icamwa ca pasteke, twabatera kamo yuko aho uko mbere wota imbuto wota umuti camwa, ko nazo ziratunze ibyo bintu bita styrine ku rugero mbere rusumba ibiri mu camwa ubwacu. Yego kuzihereza rero nuko nazo zifise akamaro kadasanzwe. Eko mbega iwacu ico camwa kiraboneka ku rugero rukwiye, coba gishobora kurimwa ahantu hose? Ico camwa ca pasteke novuga yuko nko mu Burundi henshi zirarimwa, ariko zirakunda ahantu hashushe gusumba hakanye, na cyane cyane mu ntara z'imbo. Mu ntara z'imbo ahantu hashushe no mu Kirimiro za Gitega n'ahandi ntara za Kirimiro hose barakunda kurima pasteke na za Makamba, ariko nko mu ntara za Cibitoke Bubanza pasteke irahakunda cyane, canke Bujumbura na za Rumonge. Izi ntara mubona zigomba kuba nk'ibiyaya canke zishushe, pasteke zirahaba cyane gusumba ahandi, kubera yuko pasteke mu gihe c'imvura kenshi zirakunda kubora, ntizikunda amazi menshi. Ego urazitera ahantu hari amazi, mugabo kenshi bakunda kuzitera muri ya masaison aba yegereje izuba. Murabona yuko nk'izi periode turimwo pasteke ku isoko zigwiriye cyane gusumba mu bihe by'imvura. Nuko kenshi zirabora mu mvura, ariko mu zuba zirimbuka cyane. Yego mu zuba ziraboneka cyane ugiranije no mu mvura. Zirakunda kenshi rero ahantu hashushe gusumba ahakanye. Ego murakoze cyane. Mbega hari akagohe mwovunira abatwumviriza haba kuri ico camwa nyene canke ibindi vyamwa muri rusangi
kuko turavye aho duherereye ingene abarundi muri rusangi bafata ivyamwa hari bamwe babifata minenegwe canke benshi batitaho kumenya ibi vyerekeye hari ico mwobabwira. Ego murakoze cyane. Pasteke ni camwa ciza abantu badakwiye kwirengagiza. Je novuga ati Imana ishimwe kubera yuko abantu muri iyi minsi bayimenye kuko ntabwo haciye imyaka myinshi pasteke imenyekanye na cyane cyane ha mu Burundi kuko ahandi irakoreshwa cyane. Ego abantu rero barakwiye kuyigira nyambere bakayigira icamwa bofungura cyane. Nk'akarorero abantu bafise ibibazo bitandukanye bogikoresha cyane. Novuga nk'akarorero abantu bafise ingwara z'amafyigo icamwa ciza cyane coza amafyigo bogikoresha cyane. N'abantu bakunda kugira ikibazo cyo mu muhora usokana umukoyo ama infection ubwandu n'ibindi kuko gitunza amazi menshi bogikoresha cyane kuko kirafasha koza muri turingoti dusokana umukoyo hama mbere no mu mafyigo. Hama ikindi naco nuko nabafise ico bita insuffisance rénale no kuvuga ngo amafyigo adakora neza adafise ubushobozi bwo gukora neza nabo bokoresha cyane icamwa kuko kirafasha koza kigatuma nabujya abantu bwagiye buzibira akayungiro k'amafyigo ico bita amakalkire reno kenshi bugenda bugabanuka bivanye no gukoresha icamwa ca pasteke. Akandi kajambo twavuga abantu bifuza kugira ibiro bike kugabanuka kw'ibiro iyo abantu bafise ibiro by'umurengera nabo bokoresha cyane icamwa ca pasteke. Narijya pasteke yoyo idatunze ico bita amakilokalori menshi no kuvuga ngo ibintu bitanga ingufu cyane bigizwe n'isukari bigizwe n'ibinure bikagirwa na ndema mubiri nivyo bita nani majambo bigize kilokalori. Kenshi novuga yuko pasteke ifise ibiharuro bito cyane ugiranije n'ibindi byamwa. Rero pasteke rero bayikoresha ugiranije n'ibindi bifungurwa abantu bihereza kugira ngo bagabanuke canke bagira umubiri muto. Nabifuza gukura ubucafu mu mubiri wabo cyo bita kudepira umubiri koza ni camwa ciza cyane coza mu mubiri kigatuma mu mubiri umererwa neza cyane. Yego hama kandi nko kubagwayi ba diabete ni camwa kidafite isukari nyinshi. Abagwayi ba diabete igihe bagikoresheje kenshi atangorane bakunda kugira kubera yuko ntabwo itunze pasteke ntitunze isukari nyinshi ku buryo bangamira abagwayi ba diabete. N'ibindi rero twovuga ku bakiri bato ni camwa gitanga amafresher gitanga itoto ku bantu abakenyezi bo murazi yuko benshi bakunda kurondera amavuta yo kwisiga kwiyambiza kugira ngo urukuba rwabo ruse neza ariko ukunze gukoresha icamwa ca pasteke wamana fraîcheur wamana ufise itoto wama usa neza utagase. N'abana rero bituma abana baguma bameze neza urukuba rwabo rumeze neza. Nariya twavuze ko gitunza ama vitamine atandukanye nka vitamine A na vitamine C n'ibindi tutiriwe turadondagura bipakangiranye muri pasteke. Ego murakoze cyane. Murakoze mwebwe mwese mwatwumvirije mwese mwaduteza abiri. Reka nshimire umutumire wacu mwakoze kuza. Ego murakoze cyane natwe turabashimiye. Ego aha niho nciye ndangiriza kino kiganiro ndabashimire mwebwe mwese mwaduteza abiri. Nshimire Biringabire na Rajatunga bari mu buhinga bw'ivyuma. Ivete Munezero nije nakibashikirije duhana isango mu kiganiro kizokurikira. Ego murakoze cyane nkabo kwifuza kudutelefona cyangwa bakagira ikibazo abo barasha kutwakura kuri nimero dukoresha kuri WhatsApp canke kuri mobile nayo akaba ari 69 51 54 56. Murakoze. Murakoze nawe.